Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Nsabimana Calixte uzwi ku izina rya Sankara arasaba urukiko rukuru rurimo rumuburanisha kuzaca inkoni zamba ku bihano yasabiwe n'ubushinjacyaha birimo gufungwa burundu. Assumpta Kaboyi yaduteguriye iyi nkuru. Mwiburanisha ryo kuri uyu wa gatatu urukiko rukuru mu rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi rwahaye umwanya baregwa kugira ngo bagire icyo bavuga ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha ndetse n'indishyi zasabwe n'abagizweho ingaruka n'ibitero by'umutwe wa FRN urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu bari ku isonga harimo Nsabimana Calixte ubushinjacyaha bwasabiwe gufungwa imyaka 25. Asobanura ku byavuzwe n'ubushinjacyaha ko yemeye ibyaha aregwa ariko hakaba hari bimwe atemera birimo kuri mu mutwe w'ingabo zitemewe n'icyaha cy'iterabwoba ku nyungu za politike. Bwana Nsabimana yabwiye urukiko ko atemera icyaha cyo gushinga umutwe w'ingabo wa FRN. Yifashishije ikiganiro Lieutenant General Hamada Habimana yagiranye na chaîne ya YouTube ya Radio Ubwiyunge ya CNRD, aho agaragaza ko umutwe w'abarwanyi wa FRN utashinzwe na MRCD kuko washinzwe MRCD y'umunyapolitike Paul Rusesabagina itaravuka. Yakomeje asobanurira urukiko ko yinjiye muri FRN ariko ko atigeze agira uruhare rwo kuyishinga kuko yari isanzwe iriho. Nsabimana yagarutse cyane ku cyo yise guhindura inyito z'icyaha aregwa n'ubushinjacyaha birimo n'icyaha cy'ubwicanyi, aho yavuze ko ubwicanyi aregwa bwakozwe n'abasirikare ba FRN yemera uruhare rwe nk'umufatanyabikorwa kuko yari umuvugizi wa FRN ndetse akaba na vice president wa MRCD. Yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwamufashe nka gatozi kuri iki cyaha kandi we atarigeze agira umuturage yica. Wunganira Sankara Maître Moise Nkundabarashi yasobanuye ko umuntu atahanirwa icyaha cyabereye aho atarari mu gihe cyabaga. Yasobanuye ko ubwicanyi bwakorewe muri Nyaruguru bwabaye uwo yunganira ari mu birwa bya Komore nk'uko byavuzwe n'ubushinjacyaha ko ariho bwamukuye. Ikibazo kindi kizasabwe zibarirwa muri miliyari 2. Wunganira Nsabimana yabwiye urukiko ko hari ibirego byatanzwe n'abaregera indishyi bimwe bidakwiye kwakirwa kuko ba nyirabyo batatanze amagarama. Umunyamategeko Nkundabarashi yavuze ko ibyasobanuriwe n'ababunganira ko ari abakene batabona amafaranga y'amagarama ko byagomba gutangirwa ibimenyetso. Uyu mwunganizi wa Nsabimana yongeyeho ko ibyo abaregera indishyi basaba batabashije kubitangira ibimenyetso usibye kugaragaza urutonde rw'ibyo babuze. Akumvikanisha ko bagombaga kugaragariza urukiko ibimenyetso byerekana ko ibyo babuze byari ibyabo koko. Maître Nkundabarashi Moise wunganira Nsabimana Calixte yasabye urukiko ko rwazahanisha umukiriya we igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'10. Nsabimana Calixte asoza yabwiye urukiko ko yongera gusaba imbabazi abanyarwanda abagizweho ingaruka n'ibitero binyuranye bya FRN ndetse n'umukuru w'igihugu. Yabwiye urukiko ko ubuzima bwe buri mu biganza byarwo, arusaba kuzaca inkoni zamba ubwo bazaba bamukatira. Undi wagize icyo avuga ku bihano yasabiwe n'ubushinjacyaha ni Herman Nsengimana wasabiwe gufunga imyaka 20. We yasabye urukiko kutemera ubusabe bw'ubushinjacyaha. Urubanza ruzakomeza kuri uyu wa 4 abaregwa bandi bakomeza gutanga ibisobanuro ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta, urakoze. Noneho tujye mu Burundi naho mu rwego rw'ubucamanza. Nk'uko mubizi urukiko rw'ubujurire rwagabanyirije cyane imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Germain Rukuki igihano cyo gufungwa cy'imyaka 32 rugikira ku mwaka umwe gusa. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza yabajije avoka wa Germain Rukuki Maître Ildefonse Chongera uko yakiriye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire. Twebwe nk'abasanzwe bamufasha kuburana twese turaryohewe n'ibyo ngingo, ego turarindiye yuko umwanya n'umwanya ashobora kusohoka ibohero. Turaryohewe mu majambo make. None kuba kiriya icyaha cyo gushaka kwigomeka ku butegetsi icyagumyeho cyo byo mwabyakiriye mute? Bon, twebwe turaba n'atabyemezo batanze abari bamushengeje. Twebwe tuvuga tuti kumbure twe turaba mu ahanini turaba igihano bamuciriye. Ikico cyaha nacyo naho atabyemezo bagitangiye twe turashima ingingo sentare yafashe.
none ko yari amaze imyaka 4 muri gereza akaba yakatiwe umwaka umwe n'ihazabu 50,000 by'amafaranga y'amarundi azafungurwa ryari? Twebwe turingiye ko amenyesha iyo ngingo turibaza yuko kuko yafunzwe nk'uko bivuze afunzwe igihe kirekire turazi icyo bamukatiye, turibaza yuko amategeko uko abivuga baca baraba igihe yari amaze, mu gihe igihano yaronse aciye urubanza rucitse, hari igihano gito ugereranije n'icyo amaze afunzwe, aho baca bamurekura. Turizeye ko baduca bamurekura rero ntiyamenyeshwa urubanza, ariko turabe yuko umushikirizamanza udashobora kunguruza iyo ngingo. Maître Ildefonse Congera, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Akoze namwe. Venuste Nshimiyimana yavuganaga na Maître Ildefonse Congera, avoka wa Germain Rukuki, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Bikiri mu Burundi, bamwe mu baturage bahungutse bava mu Rwanda baba muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo bavuga ko babanye neza n'abaturanyi babo, ariko bavuga nanone ko bafite ikibazo cy'amacumbi kubera ko basanga ingo zabo zarasenyutse cyangwa zarafashwe n'abandi. Ni inkuru ya radiyo Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda. Umutumba wa Burara ni umwe mu mitumba ya zone Gatare ya komine Busoni mu ntara ya Kirundo, turi mu buraruko bw'u Burundi, yakiriye abaherutse guhunguka bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Bamwe mu bayaze n'abakozi b'Ijwi ry'Amerika bavuga ko umubano wifashe neza hagati yabo n'abari basigaye kuri uwo mutumba kuva mu mwaka 2015. Bavuga ariko ko bafise ikibazo cy'uburaro kuko bumwe bwarasambutse ubundi bufatwa nabi n'abasigaye ku mitumba. Chenayese akazu nari nubatse mugabo amabati yose yaratubaguritse kubera umuntu yaciye akiha ntanamuhaye, yaciye ayicanamo, navuze ko bafasha ayicanamo. Ubu naho imvura yugwa yomusangamo, jewe ndaragiye nawe aca ayizamo, ariko acaza gutungiramo ingurube, atungiramo inkoko, atungiramo inkwavu. Abasangwa bo ku mutumba Burara bavuga ko bakiranye igishika bene wabo baherutse guhunguka. Abayaze n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika nabo nyene baremeza ko umubano hagati yabo ari mwiza. Abaraje nyine bahungutse kabakira, turabafasha kubaka, ngo twari mu mugambi wo kubafasha kugira abubake, ngacupa turagenda ngo tugasangira, tukicara ku ibare tugasangira, tugahana nkuko twaduhana nyine tubana nyine batarahunga. Umubano wifashe neza ngaha mu Rusasa, nta windi n'ubuyuni, twese nyine turasangira uko nyine twamye dusangira nyine batarahunga. Abaherutse guhunguka ku mutumba Burara wa zone Gatare komine Busoni bafise ubwoba ko hamwe imvura yotasura batarasanura izabo, bavuga ko bitazoborohera. Basaba gufashishwa ibisakazo, abasangwa nabo bakabafasha kubaka ibigega. Aba ni bamwe mu bahungutse bayaze n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Je nk'umuryango wanje ikibazo mfise turiyumvira yuko twoca ibiti tugashinga inzu tukubaka inzu yacu, ariko cya twiyumvira aho twokora ibintu byo gusakaza nyine bikaca biba ikibazo. Ubwo hari abantu baje kutubaza ngira ngo boba ari bagenzi banyu kugira bazotuvugira imbere. Turababwiye ko byinshi nta n'amazu bagira, iho basize amazu n'ubusizi nta mazu bagira. Mu ntwaro mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi baremeza ko umubano uri hagati y'abahunguka n'abasangwa ari mwiza cyane. Musitanteri wa komine Busoni, imwe mu makomine agize iyo ntara yakira abahunguka ku bwinshi, yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bishikiye ku mutumba Burara ko atari vy'imbeshere uburaro bwabo bahungutse atako bwifashe. Nivyo uravye nk'umuntu aba maze imisi atari muhira, nk'ubu urabona abariko baraza bariko bashikira aho bahora babaye, mugabo urazi ko nk'amazu bamwe basanga yarabomotse, n'abantu bashitse ntibarimye, ubuzima buca bugora gutangura. Nivyo tuguma duhimiriza abandi basanze kugira babe bari kumwe, mugurumva ko uko bigenda kose ubuzima buguma bugorana. Umuntu aje inzu yiwe ugasanga yarasambutse, ugasanga ntiyarimye, umva ko baca batangura ubuzima bushasha. Musitanteri wa komine Busoni arahumuriza abariko barahunguka ko ibibazo bafise bizogenda bitorega umuti buke buke. Asaba abarongoye baba abasangwa canke abahunguka
gushira urukundo imbere. Twese birashoboka tugumana ko nk'abavukana naho bahunze igihugu baragarutse n'abavukanyi tuguma dufashanya. Ni nkuko ushobora gusanga n'ubundi yasigaye ngaha ushobora gusanga afise ingorane y'imiriya tugumana ko kugira dufashanye ingorane zozo ntizobura. Hariho abazi bakatubwira ati twebwe turabona ko mu byo badutekeye turashobora kuronka agashitingi ni muturose ibiti tukagerageza tukaraba ahantu hari ibiti kugira ari bishoboka tukahimiriza n'abatware kugira babafashe gusanura aho baba barabaye. Ni ikibazo gikomeye mugabo tugumiza kugira turabe ko dushobora kugerageza kugitorera umuti. Ishirahamwe HCR gitaho impunzi kw'isi rimenyesha ko intara ziri mu buraruko bw'u Burundi arizo Kirundo, Muyinga na Ngozi zimaze kwakira abahunguka bagera ku bihumbi 27 mu kiringo c'amezi 6. Icya kabiri cy'abamaze guhunguka muri zo ntara z'uburaruko bavuye mu gihugu cy'u Rwanda nabo mu ntara ya Kirundo, nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi ry'Amerika bakesha abegereye intwaro muri iyo ntara abivuga.